agenda keneye kumwaka donatisha nanjye ndabasi ndamwe na $5 million dollars kugira abafana banje basi batekana Natasha hari abantu benshi zo kubitahura ko ari nka featuring uri kurasaba arono featuring ya Natasha ndayikeneye ni for free gera ni je mani ndashaka gukoresha nko ku masegonda nk'imiliyari 10 y'amadolari ko nta marundi nkoresheje ayo niyo nibuka basi sinzi amahera nkoresha mana ayo niyo ni yanjemwo bro nsamahera ashaka kugura isi yose mana okay hariyo nabandi bamambya ngo no mu Freemason man no just Freemason ari so kenyene nibanga ry'umuntu yera sindeye usanzwe ufise indege that's just private gusa nyene ndiko ndasaburusha president banyemere ndayidemesha ngahigwe ngaho kibuga shindege mugaraguru muramurusha papa yana don mala permission vama yana mona mvyo egwe kuri kibuga shindege vrem kabisa no kwa every manzo tumanza ndayirihira pamwa ngashi none vyona ni akwirira basi nimbari $20 million jeno natanga basi ngire support cyangwa nubakisha kibuga shindege cyose hari urana ni izina ry'Imana pana kwiyemera ari byibose muzi ngo ba Fernando Chiba Melanini sinzi ngo ba Dramatic guys Nafizo legend nawe nyene support yiwanje rimwe bro era twegana sije Nafizo bro je ndamwanga fora bizi ruka ni muzi ko twatsanya mabeef twaso no guha na Big Farias singi sora bro je ndakubwagaza ras ndakumena ngacamba ndani ko nawe ni unyitwarira he American boy kabisa shit motherfucker I'm telling you I'm gonna shoot it you dead bro nuvuga yuko tegerageje no kumusaka twasanga ari muri amapistole simbuga amajambo menshi ndaziko mutingeneye bakunze ba step media iri mu muduga ngo pistole iri mu muduga bakunze hariho mbere na quartier twa mu Ngagara iri muri Amerika iri gutangaze iyo quartier mu Ngagara iri Amerika ni havuga Ngagara bavuga Ngagara for British bavuga Ngagara drama derukana je drama ndamweruka akindirira mana kimpata amaguru like ari umuntu w'umuhimbiri bro ati ari umuntu w'umuhimbiri man chaka mu murondere kwe ko ndibuko weruka taracho mukanze je na mu telefone man urondere nije na mu telefone like je nkeneye gushira nyene abaririmbyi different for my AP ajya mu muryango w'uwanyu mwene aba 50 cent umwana agira kandi yari umwana wanyuma muvukana muri banga ubyo rusangiye papa 50 cent je manje no murundi ako kwa wanje no munyamerika alisigura yo papa 50 cent ako ari yabyaranye na mama wawe ugomba twemeze ko 50 cent no Burundi avuye nabo nafse petit frère we mu Burundi yo kumenya Burundi man arabuzi man Mundera ndakuramutse mushinga na mfasoni gwaruka Step Media kuri microphone kagasore kishima kagasore kahizagiwe n'Imana nkuko mubize tamubwe natwe doroge twazinira amakuru mashasha narababwiye Step Media tuzubazanira content zigiye zitanduka uno munsi novuga yuko benshi mutubona turi mwibarabara uno munsi turi muri quiz uno munsi novuga yuko abantu benshi hari ibintu byinshi muba mukumbuye kubona hari ibintu byinshi tuba twarabemereye kugira ngo tuzokome tubashikana ariko ikintu kimwe ndakubwira uzikome wa mbere nk'amakuru mashasha kuri Step Media narababwiye uzomaking sure kwanza kumaze kugira subscribe ariko ikintu ndakubwira rero kitugenza hano ndazi yuko benshi muri mwebwe mwifuza kumenya kagasore kishima musikari mu wiki kagasore kishima kagasore kahizagiwe n'Imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno munsi navuga yuko twagende mu ma content creator mwakunze cyane umwe mu bantu bavuga yuko mumuzi nka Petit Frère wa 50 cent abenshi bamuzi nka Baby Boy ariko je navuga yuko izina tuzokoresha uno munsi tuzokoresha Petit Frère wa 50 cent nkuko mubizi na nkuko byivugira byinshi turaza kubimenya ariko waduhaye umuco uno munsi navuga yuko hari umuntu atubwiye yuko ari ahantu vraiment araharatuje kwa kundi bavuga yuko abantu baba boss yo barano bashaka gutuza baba ari tamporize cameraman wanje navuga yuko Jesse mbikesha ariko kimwenda mu musabire niba mugoye ko turi hagati mwibarabara bamubwirana n'urombo runini cyane ko twatugize kuri Step Media amwa ko ndemeje kubabwira rero twagendeye hano mu restaurant ivugwa yuko ari restaurant K-Mars ni restaurant iri kuri mubwiza kuri sisi uri kuraduga cyangwa uri kuramanuka ubajije kwa K-Mars barahakubwira uno munsi twagendeye iyo restaurant kugira ngo ariko bad baramwita bad man bari kiriko akiri nawe tubwiye ko ari warafungurira ari ibintu byinshi navuga yuko abibera kuri no restaurant ariko imbere yuko dushika kuri videos cameraman sishaka yuko ari image nimwe iza kuducika kimwe ndabwira guma nanje kugira muzukome muronka ibyiza mukura kuri Step Media cameraman kimwe ndabwira ingwanzo werekana abakunzi ba Step Media umwe mu bantu bavuga yuko Petit Frère wa 50 cent uko mumubona hari yabamwita ni Baby Boy yes bakunzi ba Step Media ngo ndabwira ni muzi tujane tuje kumuganira
kumviriza umwe mu basore mwakunze bivuga yuko afite amahera menshi cyane nawe mwatari ubundi ni Baby Boy arira amahera menshi yamburira amahera menshi asohokera ahantu amahera menshi ariko abo no musi ndazi yuko benshi mufite amakenga nka John Fils ikintu mwe nabwira gumana nanje ugira muzoka musangira cameraman follow me. Yes, nuko nababwiye bakunzi ba Step Media, bakunzi ba Kagasore Kishima. Nuko nababwiye umwe mu basitari b'iwanyu mwakunze ari we Baby Boy. Kama dawa. Murabona hariya ndazi ko atangaye n'ibintu atari yiteze. Baby Boy bimeze bite man? Apeti Baby Boy. Kwanza man. Twihanganire cyane bavuga yuko Baby Boy safari batababona cyane kuri izo social. Ngenda kubaze kwanza wowe wamenye gute ngo ndinga unajua maisha kama ni chai kwa naje banzani nasikia njaa. Yes, bakunzi ba Step Media nkuko nababwiye ni Baby Boy bakunzi ba Step Media narabemereye uno musi ndavuga yuko twagendeye wa Burundi mwakunze cyane wa Burundi mwana maradis 50 cent. Baby Boy bimeze bitere bimeze sawa muti bimeze sawa apwe gute kandi tugusanze uri kurafungura nzanga ngo ndafungura nawe program yo gusanga nga oya urumva je ariko ndarengana n'umuntu yambwiye imbere kiko ntambwiye ati aya petit frère 50 cent ari nga nana waga mjwaji sana why no yagusha kwa brand abantu benshi baguma gukurikirana deje turabona yuko ahantu tugusanze n'ahantu batoroshe siko ni kwa K-Mas nga bro restaurant K-Mas mubwiza kuri sisi man ni gihe kinini abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki n'abakunzi b'ibikorwa by'iwa mazigiye batakubona Baby Boy du umuco kwanza kuri cyo kuko gutari kuraboneka cyane just nora mu Burundi muto nora mu Burundi like je nora hanze igihugu bro nora state bro bakunzi ba Step Media niko pamoja na diaspora ndizera neza yuko muvenda mukura mu 2,2 is money for me is paper bro just you gonna come for now the here murumva ni cyongereza kwanyu ni surprise bro I'm giving man ndago ariko nangine sikusongeza man kabla mtwihanganire lakini Baby Boy sho kwa brand igaro bashaka kumenya ubuzima mwa mubayemo brand kuva kera jina myo ni brand sema tu like you new level I'm big level okay abitewe n'ukungera abantu babakunze bitewe n'ukungera abantu babazi bazi yuko Baby Boy n'umuntu adakunda kujana hari abantu benshi zagenze gute gute tugusange muri kino kibanza man je today nyene I'm hungry okay Daraba nyene my bro K-Mas is open restaurant just I'm gonna give to support him coming here najikumwa support bro yes bakunzi ba Step Media kwa kuneje kubabwira umwe mu bantu uvuga yuko mwakunze cyane benshi mubanze imisi mutamubona hari ibintu byinshi twe twifuje ko twoyaga nawe bitewe n'ukuntu yatereka araboneka cyane ku marizo social bitewe n'ukungere abakunzi mwamudusabye kwa kundana nawe Amerika Gasore Kishima nzobazene exclusive zigiye zitandukanye uyu ari Baby Boy niwe turi kumwe no munsi mu kibanza cy'iteka ariko no munsi bavuga yuko reka tubanze tumwakire kuko no munsi bavuga yuko yari yatwankiye hari ibintu byinshi twatashizemo imbere ya behind camera ariko aratwemereye atubwiye yuko acena twihinduka nawe nyene gusa mwagize par force man twihanganire cyane Baby Boy just ndaza gukora IP yanje mushangana nguye kuboneka ku marezo social guys asanzwe ari n'umuririmbyi Baby Boy indirimbo ziwawe kandi byose turaza kubishika Baby Boy ni gihe kinene bakunzi ba Step Media batakubona baramutse wongera unabigira babwira banakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Yo guys, Step Media guys baramvumbuye. Samugire subscribe guys. Kabisa. Uheruka byarananiye kuvuga subscribe. Ako kwa nahora state. I'm telling now subscribe guys, mugire subscribe, like, comment, share. Ewana mu following guys and the Insta bro. Yes. Usanzwe ari n'umuririmbyi gwe gutagashira ko Baby Boy. Abarabizi tusinda kubivuga. Barabizi ariko abantu bavuga yuko John igihe kinini tumaze imisi tutabonana ka Baby Boy. Imyaka hafi nyine. Wahora he kwanza? America. Hivi uko diaspora. Easy sana. Bitu bibovu sana kwako. For me. Baby Boy ni umwe mu bantu bavuga yuko benshi tumuzi ko ari umwe mu bantu bavuga akunze kuvuga yuko ari umuntu akunda gufata ingendo cyane. Baby Boy kundwi cyangwa ku kwezi. Ni umuntu akunda gufata ingendo kanga. Kundwi. Ibyo kundwi naberuka muri za 2000 za 2022. Uje wabwo mbwira pana par semaine. Abwo mbwira muri 2 jours 3 jours. Ko je una my spend I don't take here Burundi bro. Just I'm gonna take the trap bro. I'm safe now. Bitewe n'ukungene uvanga vanga ururimi. Abantu benshi bava bifuza kumenya nationality ya Baby Boy. N'ubundi canke se umurundi. Deja manda bisubiremo. Barabizi je ndavanze guys. Cyangwa mwanyi bagiye kumvukana na 50 cent alega. Petit frère wa 50 cent. Nibagiye bavyibagiye aho. Kabisa. Ndabibutse. Je mvugana na 50 cent I'm from California.
It's my home guys. Yeah. Yes, bakunzi ba Step Media turi kumwe na Petit Frere wa 50 Cent. Ariko navuga yuko amajambo yagiye kuvuga aho buratsi n'ubuntu Uburundi bwagiriwe tu. Nukuri kugiranye n'umuntu nkanje mu Burundi. Kabisa. I'm from America man. Yes, bakunzi ba Step Media. Yari Baby Boy akaratubwira yuko numwe mu bantu bavuga yuko ntiyakuriye mu Burundi. Avi California. Baby Boy tubwire amakaritsiye muri California kumbure abana ko adukurikirana bifuza kumenya ejo canke igihe ejo rinze bahashika baze babikeshe wowe muko kugira ngo ashobore kwidebura abazo babagenza mu Ruziba. Hariyo quartier muri California yitwa mu Ruziba. Iyo California turifuza kubimenya Baby. Hariyo quartier muri California America yitwa Ruziba na Kizingo. Baby Boy do muco kuri ico ki none iyo quartier izo quartier ndakubwiye uratangaye kumva ziri muri America. Zini bimwe mu bintu tutari tumenye. Hariyo mbere na quartier yitwa mu Ngagara iri muri America. Ibi gutangaze vraiment. Mbo birashobora gusanga ari bya bindi abarundi bitewe n'ukungire nyene ubwiye ko abantu babivuga iyo quartier mu Ngagara iri America ntavuga Ngagara. Bavuga Ngagara. Yani just for British. Bavuga Ngagara. Iyo ni quartier muri California. Yeah. Ibintu birakomeye cyane biri ku rundi rwego. Yes, ngo naje kubabwira ndi kumwe na Baby Boy. Baby Boy abe mu bintu avuga yuko wakunze kuvuga cyane bimwe mu baririmbyi ukoresha cyane amahera menshi. Bitewe mu byo wambara, mu byo fungura, mu by'akazi. Baby Boy dushaka utubwiye muri ino amafaranga wakoresheje uradushira ndetse kugira ngo abantu benshi batabyemera ariko kumbure ko uno munsi kubona twakuronse ari umuco tuza kumenya kuri ibyo. Yeah bro, je mbuze marura mahera nkoresha. On one day bro ndayibuka kusana amahera menshi kwaje tugereranize ati jewe ngerageje kuraba gereranije mani ndashaka gukoresha nko ku masegonda nk'imiliyari 10 y'amadolari ko nta marundi nkoresheje. Muntu wima ibanga gikwemera n'agatangata bakunzi ba Step Media ndi kumwe n'umu basore nuvuga yuko benshi yashobora kuvugisha abantu benshi akoresha ubuho nuvuga yuko akabijya arabyishe ku bisegonde ukoresha amahera ngana gute bro? Imiliyari 10 y'amadolari bro. Ayo niyo nibuka basi. Sinzi amahera nkoresha man, ayo niyo niyanjemwo. Yeah, this come my head bro. It's fucking mad bro. Aho ni ku musegonda. Kusaha umva ko yomerangana gute? Bro, amahera ashobora kugura isi yose man. Okay. 50 Cent. None Baby Boy, abantu benshi baba bakubona bacha bifuza kumenya Baby Boy bitewe n'amahera no kumenya avuga ko se amafaranga. Hari abantu bavuga ati none yarondeye ryari ayaronka ryari ko tuntu kiri muto. Hariyo nabandi bamambya ngo no mu Freemason man. Ariko like no, just the Freemason novuga ko ari sokre nyene nibanga ry'umuntu. Jamahera na yaro. Samingiro urabikoresha. I don't know. Jamahera na yaro se kumigisha Imana. Kabisa. Baby Boy urimo mu baririmbyi novuga yuko hari abaririmbyi benshi. Hadafite imiduga yabo. Hari abaririmbyi benshi. Akugira umenye ubuzima bw'iwabo bati bwisoni yo kubivuga. Ariko we nka Baby Boy novuga yuko wiyemera icuri uvuga ati je bitewe ndafite amafaranga kandi ndayiyemerera. Niba bishikaho ugaterera abandi baririmbyi bagenzi bawe kugira ngo ibikorwa byabo bro ni bangaye tuduza ngaha muri industry bro. Aba bapeti bose abadogo nyimba ari ba Dramati nyimba ari ba Satubi nyimba ari bande. Like bro Satubi is my brother ariko I'm support bro. Uri support yeah. Hako ngo Dramati n'umupeti umuco kuri ico kintu. Utwemeje neza yuko Satubi mu bikorwa tumaze imisi tubona yuko nawe bifisemo uruhare. Yeah bro. No kuja muri video y'umustar ubu mu supporting. Okay. Urashobora kumusapotize muri ubwo buryo. Like bivanye brand iyo anje banshaka ko nja amakipe yabo bro. Kandi ku ngufu man. Hako keshi ya Ron. Dramati yaje mwiruka kuvugana ajya. Drama derukana je drama ndamwiruka akindirira mana kimpata amaguru ataragira n'umuduga mani. Like ari umuntu w'umuhimbiri bro. Dramati ari umuntu w'umuhimbiri man. Like agitangura music niko nabivuga. Baby Boy kijya gino uvuga yuko abantu benshi ntibwa kumenye ga Baby Boy. None yantu yaje na Dramati ninde yatanguye kumenyekana? Anti yawe na Dramati aburi muntu wese navuga yuko no. Je waro ndakuzanira ama video. Ndakuzanira ama video Dramati akiri bahita gute Beni Mwaro sikwa hari wabo. Muhinga. Ndakuzanira ama video ya Dramati maana akiri muhinga man fucking the people bro. Yani ico gihe Dramati bitewe n'ibintu wamufasha aho uno musara bigushimiye. Mana barundi ndushima ico nico kintu je nize bro. Ariko nanavuga yuko na Dramati tuzomurondera kugira duhe umuco kuri ico kintu ga Baby Boy. Shaka mu murondere kweli. Ko ndibuko weruka.
weruka la ataracomuka hanze je namutelefone man namutelefone heruka mu gihugu cyo mu Bubiligi ndamutelefona kuko hariyo nije namutelefone like je nkeneye gushiranye n'abaririmbyi different for my AP okay very soon guys ndatwika naramutelefone namugati bro I need work for you man anyishura man amajambo ari bizarre ngo urinde. Hey bro, what the fuck are you posting me? We deje n'amafaranga ufise gombere ko Dramati batakikwibuka. Man yambajije ngo urinde namubwira ati man cyanda kupa phone kweli. Wallahi bro. Kabisa. Unyene uronse what fucking case fucking car bro. Bikuragara ku bantu man. Aho Belgique what do you want bro? Kurangara ko je. Belgique easy man. Kandi jenge Belgique man since team pongo 1 week cyangwa ngo 1 mois. Gendo no munsi ejo ndinga gutembera to my family man ndafise umuryango ndasa famille bari ya Belgique bro. Quartier ukunda gushikira muri Belgique ni quartier Bruxelles man. Yeah. Yes, bakunzi ba Step Media nko mubibona Baby Boy ni mu bantu uvuga yuko tugerageje kumwumviriza ariko abantu benshi turifuza kumenya umuco ku bintu bigiye bitandukanye. Aje kutubwira yuko akunda gufata ingendo zigiye zitandukanye. Murumva yuko ikibazo c'indege kuri we ari ikibazo coroshe afata indege nka bus. Arano twumva indege tugenda twakajije mugabo bifata nk'ibintu bisanzwe. Baby Boy abakunzi ba Step Media rero barifuza rero kumenya Baby Boy no twagusanze uri muri restaurant. Siko izinja uri kurafungura n'inde zivara amayanga. Man izino njya zivara ngeda facture. Quoi kilo chinyama muri 50 guys. C'est pas toutes les personnes qui mangent les viandes. Na ba boss. Ngaha banyuka kunyama ari vembari. Nyama imwe. Ubugari 10000, 30000, amazi 5000, 45000. Ahantu nicaye 10000. Aze niso bakunzi ba Step Media kino kibanza ni kibanza kitoroshe. Baby Boy novuga yuko abatandukanye n'abandi iyagiye ahantu ikibanza rakirira kwicara murumva yuko yahariye inge yafunguye wowe ngira nafungura ngiye nakubwire tubyita abaho kubwo gufasha uko nabo barafashijwe kabisa support back je namye support je nanzi go friend. Baby Boy ari kijambo bakunze kuvuga yuko hari abaririmbyi urufasha bashobora kudufasha nk'amazina kuko abantu benshi tubabona barateye imbere ariko bitewe n'ukungene Baby Boy novuga yuko wavuze kusanzwe ufite umutima w'urukundo abo baririmbyi baba hari by'ukuri ga Baby Boy umaze gufasha mana baririmbyi bose muzi urana ni izina ry'Imana pana kwiyemera baririmbyi bose muzi ngo ba Fernando Chiba Melanini sinzi ngo ba Dramati guys Nafizo legend nawe nyene support yiwanje rimwe bro. Oya nta kibazo Big Fizzo afite indirimbo nyinshi mu ndirimbo zose afise niye ndirimbo uvuga ati jewe iyi project uvuga yuko je nasitse mu mitahe myinshi nta mutahe ndamushira mu ndirimbo yiwe ahubwo maze gushiramo imisari wanje n'izindi yanyivye kwanza turekane na CJ turekane na CJ Fizzo bro je ndamwanga fora bitse cyako kumuha promo ya gusanga hama wanze kumuha promo ariko ashobora kuduha umuco gukora Big Farious nzira neze kwicigana uje yaranyivye indirimbo zanje arabitse uvuze yuko biri rimwe birabishoboka mandi kandi binone nta uberuka ni mu bisiko byatsanya amabeef twaso no guha na Big Farious numvise Baby Boy yashavuye aca sohora indirimbo mu rwego gutaramuza je busingisora bro je ndakubwagaza ras ndakumena ngacamba ndani ko nawe unyitwarira he harono man no beef bro I'm American boy kabisa bro you say talking shit motherfucker I'm telling you I'm gonna shoot you pa you dead bro ubuzima bwo muri Amerika mwe nta mabeef by'ibiki mu muri bari duterana amajamani vyari vya kera guys I'm change my mind bro je bara formation mugiranye beef ni ndakurasa fast you dead. Yes bakunze ba Step Media novuga yuko tegerageje yo kumusaka twasanga ari muri amapistole simbuga amajambo menshi ndaziko mutingeneye bakunze ba Step Media iri mu muduga ngo pistole iri mu muduga bakunze ba Step Media this is Baby Boy abantu benshi mwamukunze ariko Baby Boy ari kintu bakunze kuvuga cyane amajambo akunda gukoresha cyane mu Congereza aganiriza rero abakunzi ba Step Media mu Congereza kuko urumva yuko uri umupeti yakuriye muri California yeah like I'm gonna tell you so the marriage bro uno musi nagiye kwa K-Mars mufungura muri restaurant dagins kunuko yeah today I'm going on K-Mars restaurant I'm gonna take to food yeah bro I'm speaking now my G I'm gonna force speaking Kirundi it's not my language amubaririmbyi dufite mu Burundi bakunze kuvuga yuko ku Congereza dukwegwe barakunze kuvuga cyane Dramati I don't know oh like Dramati novuga ko ari mu praise man nta Congereza ziwe muramaze kuyaga Baby Boy bro arabasa ashobora guforsa
kuvugana nanje bro. Sometimes Kirundi is confused man. Kiramvura kukubora ngisanga I'm speaking rider. I don't speak so much Kirundi. I'm speaking so much English, bro. Dramati is not sick. English, my G. Yes, baby boy. Uno musi tuza gushingira cyane ku buryo bwo ufise abantu benshi bakubona, abantu benshi bifuza kumera nka baby boy. No vuga yuko urumwe mu bantu vuga yuko baba boss muri music industry. Ariko abantu bifuza kumenya baby boy amafaranga afise. Uno musi akunze kuvuga ko akoresha amafaranga yakuye. Amahera. Wabona kwisi kugira amafaranga nibanga. Like jamara nkoresha harimo ayiwanje na umuryango musanga. Kugiye n'umwe deje maze kumva mbukana na 50 cent. Ajya mu muryango w'uwanyu mwe na 50 cent umwana agira kandi. Yari umwana wanyuma. Umwana wanyuma mvukana muri banga. Ujya rusangiye papa 50 cent. Je manje n'umurundi. Ako papa wanje n'umunyamerika. Mama wawe n'umurundi, papa wawe papa wanje n'umunyamerika. Abisigura rero papa 50 cent ako ari we yabyaranye na mama wawe. Sinzi ingene vyagenze. Bitewe n'ukungene uvuga yuko muri famille ari ukungene mu wamuhora none we na grand frère wa 50 cent amuhora kanga. Bro. No state. Narashikiwe 24 hours man, je tuba turi kumwe bro. Kandi arishima mbonye mbwati apeti yangu aho ni bove makuba wavuye muri Janzara mu Burundi kwere. Gabazi no muri Amerika ko mu Burundi dushonje bro. Ugomba twemeze ko 50 cent no Burundi avuye. Nabo nafse petit frère we mu Burundi we kumenya Burundi man. Arabuzi man. Azi country kibaho man. Ego kwere. Baby boy nuvuga yuko ngira kera ni bari bwitahure. Ari masana mutwigeze kubona uri ku kibuga cy'indege wagiye kwakira Natasha na Bamba na Boys. No mu bintu bivuga yuko nka image twabonye kandi image abantu benshi batakiriye nk'abakunzi biwawe barabonye Natasha hari uburyo yaguhaye runaka. Wowe uvuga ko ufite amafaranga. None Natasha tuvuga nako kurusha uburyo. Natasha nazavye amagenda no muririmbyi wa ngabo Burundi. Abo nibo baririmbyi. Ukuye kuzuranzanira umbaza. Abandi bose. Apana kuzuranzanira bro umuntu agisaba support yo kuja muri studio man. Agisaba support yo gukora video bro. Nzanira umuririmbyi ata support nimwe asanga. Ego Natasha bavuga ko amaye amahera. Bavuga ko nkubise nyimbara amakofi. Cyo bavuga. Ngene bijya bihe like novuga yuko nari mu bisanga. Wari mu bisanga gute kandi uri petit frère wa 50 cent anushobora none na grand frère wa nashwanye n'umuryango. No support. Na account zose barafunga. Ziraba block. Mewe bana life is good man. Life is good kabisa ni bone. Ubu Jeffrey hapana kuyemera ngo for what bro. Natasha na mahera wase kuma guys. Na mahera for my man bro to give me. Natasha mu mwari binovuga yuko usagenda kene kumuha Natasha nanje ndamwe na $5 million. Bakunzi wa Step Media murumva yuko baby boy aremeye kumuha miliyoni zitanu. Kugira abafana banje basi batekana. Natasha hari abantu benshi zo kwitahura ko ari nka featuring uri kurasaba. Arono featuring ya Natasha ndayikeneye ni for free. Gusa je Natasha tworirimba man ntazi kuririmba bro. Natasha ntazi kuririmba man. Bakobwa babigeme uvuga yuko muri umwanya bari kuvugwa cyane Natasha niwe akoresha amafaranga bro. Kuririmba Natasha is not bro. I'm tell you true ntazi kuririmba man. Bamone ya Frere urababona. Mone ya Frere yazi kuririmba bro. Vanya supporting ano. Bajya ndaba support man. None ngako bavuga ngasi support ndiko ndabagirira. Begana Natasha ndiko namugira promo ya gusa. Natasha ndiko namugira promo. No. Yes, bakunzi ya Step Media yari baby boy n'umusabazaniye twamusenze kuri reso. Ariko baby boy aturifuze yuko ubwira akajambo kamwe abakunzi biwawe n'abakunzi b'umuziki. Je kintu nobwira abakunzi bibanje. Baze. Je naramwe nibisanga. Bakimbona kuri account yanje Instagram bari banziko ijya amaventa rero bunkoresha indi wandika kabiri ama baby boy ni 2 baby boy 21 chanza kweli is my new ama YouTube yanje nijya nyene gusa murabizi je ko nafana TikTok sabana bansariye sana ba baby bambye ati oya open TikTok kabisha kora kuri TikTok I'm coming ama mubandanye vema mukurikirana ibiganiro bya Step Media guys. Yago kufrema ino TV ratwika. Bani ngene bankweze vema oya utwihanga ari ninyegeje yo right yours. Jeno
ngubu yo niko njubugari n'ibiharage. Baby boy, nuvuga yuko bimwe mu bintu vuga yuko akenshi umuntu aronse akanya ko guhura nawe ari ibintu byinshi bayifuza kumenya kuri yo. Baby boy, mu Burundi hari kibazo dushaka kuzodukemurira ntavyo kubisa amafaranga. Uragura indege. Yarazi indege. Usanzwe ufise indege. Niyo ndege utigira tuyibona amuru. That's a jet private gusa nyene ndiko ndasaba urusha president banyemere ndayidemeshe ngahigwe ngaho kuvuga shindege. Mugaraguruhusha. Muramurusha. Ayoko. Na president muramuvuga. Papa never. Uncle. Ujya n'umuntu wanje bro. Arakuze petit frère 50. Neza cyane. Unamusape. Papa yana don mala permission vama yana mona mvyo gwe kuri kukibuga c'indege vrem. Kabisa. Nokwe. Level manzo tumanza ndayirihira pamwa. None gashino ni vyona nyakwirira basi nyimba ari 20 million dollars Jeno natanga basi ngire support cyangwa nubakisha ikibuga c'indege cyose hari vide ari amashamba ndahubakisha ubwira indege yanye nyene ziraguhaye. Ko kwiyemera ufise n'amafaranga umvuga gufise. Amafaranga utigira werekana abakozi ba Step Media bifuza kumenya. Amafaranga wanzu ufite kuri konte nanga. Manje mahera mfise kuri konte ni menshi sana ntayo nzi. Wallahi. Ntayo nzi ni menshi. Okay, buri agusa namwe nogira muri contation bro. Ariko nubaguma yinjira mahera. Ndicaye niko nkoresha mahera. Mahera karinjira. Man, je kintu cyose nkoze ni money bro. Money I think is paper for me. It's gonna like you know money is paper. Amahera ni bipapuro kuri jewe. Yeah. Yes, bakunzi wa Step Media ariko baby boy arekano kamera nifuza usabe umwe mu baririmbyi bagenzi biwawe amazi imyaka itari mike Berry Chris mu mpimba. Hari baririmbyi benshi bari kumara musabira aveyo ariko we nka baby boy akajambo kamukorera abantu benshi bamaze iminsi bamusabira nimwe mu mpano navuga yuko dufise mu Burundi arifuza nawe no musi idegenze mu bande bwo yarakoze amakosa awo nk'umuririmbyi kumbure nawe arashobora kugira akamushikirize ejo canke yigeje bakakumva mbe yageze iki abamwagirize yuko yajyamanye n'umuntu violence sajeme ukabere Chris ari mu boss kubona yo muntu woni yari mu bantu bampinga avuga ngo bamusama ngo c'est milliardaire samahera man mugakiyege yarakuruta kijege yarakuruta man none ko yanduta amahera ko yacaja mu mpimba biranga ko yibohotse naveyo nafisa amahera naveyo man kwibohoze kirazira bro tule man kirazira kwishira hejuru uri down man nubona jewe je nakubwije ukuri bro James duayo kumera umuntu wari wese nyene n'ahantu bantwara man gouvernement ya la maison ani wacu sawa gouvernement yose ni wacu urumva na mpimba nje for what koronderiki kabisa sema tu nyene like n'umuhungu nkanje these people nkanje ikatwa basi mugire na cotisation tumukuzeho basi nimba base kumugirira ikigongo kabisa tumucangishirize tumukureyo kwe ça dossier ya violence yamut Nama office sutanani abi wabo no mudemo bemeye ko umuntu atanga igiturire umuntu yotanga amahera yo kumukuza basi ibintu bisanzwe no mbase umuntu wabo sanga ari bamere bakenya ujya mupetwe nyene no mugisi ujya Berry Chris sanga akademo ko mugisi nyene kwa Zai misi umpita kura nini fisa mafrangi ibintu nk'ibyo umujama n'umuboss reka tumugumize indani kugira atange inoti wabonye unaona ni kubatura basi tububakira urupangu twakubite n'agavewit bamusame petit yidegenza je muri quartier ngama ko amwicira ubuzima kwe urasiko nine ko umujama kweri ewana yo bageze za hanze kweri wallahi wagira muninda bro namakuru arufise cyenegira muravuga ndamuheruka kera sana wapi no communication na communication sana nacho duhuriyeko ujya mwese bikunze kuvuga ko ari mwe baririmbye mu bisama yara menshi mu Burundi ujya mujama yasaze kumpinga mani kandi nawe urumva like niwo adu yawe ushobora mani kuganira nawe mani ashaka kugwa somo bro abantu sibetse abarundi mugutangisha no mani yo mpamvu wasanze nicaye je nyene moi seulement bro na muntu nigera nicaye n'abagenzi ugira no mudemu wanje wallahi nitwicarana muhurira hero jewe duhurira nyimba ari mahome eba na distance charari ananje nicari no wake mbwira ushaka iki kuri telefone naho nyene hagati hari kiyo bro ni nko mu mpimba yo muri Amerika nuko tuganira wowe muri sere yo hari kiyo mudebo kure uri no mucyo nuko nyene ndatinya bro nk'amahera mfise no kuri ku Imana umuntu cyuma turekane no mudo my mommy mother na mama yanzaye wenyine kumbona n'ikibazo
ni video call ngira anaje kana gatiteka wane kukwicara gusa iruhande bro nawe nyene ngano mbogoro bazabona gukoze murahinduka. Yes bakozi ba Step Media uno mutwe vuga yuko na nayo bazeni wa mu style wanyu wa muntu mwakunze cyane petit frère wa 50 Cent ari Baby Boy. Abaze ukara anavuga yuko aravuze amajambo akomeye umwe mu bantu uvuga yuko Very Chris ari mu mpimba arasabye yuko bamurekura kugira ngo yarasabye ikigongo ariko turifuze yuko nako bamurekura bamugirira imbabazi bwo yarakoze ikosa none ugusana ko Very Chris na arasarisha n'izina ry'Imana weje wazo manya milliardaire samahe ukaja gufata ku nguvu none nko kumanga Baby Boy nafashe ku nguvu mana n'abakobwa bashyuhira wallahi oya mbo wowe ntibavuga ko yafashe ku nguvu bavuga yuko birashobora kuba byarabaye kuko abana bakiri bamenye mind ntibirakura yo muvyira gufasha none kuko ajya kudraga bamene kwa nini kuko draga bamene kuri kutumara amazi natwa baririnzi ba kabisa wallahi. Yes bakunza Step Media nko cyo kubabwira ari Baby Boy akajambo kamwe wongera ubabwira ko je canke igihe turashaka kandi gusubira gukenera akajambo kamwe Yabana je murabizi bigano byanje biratwika gusa namwe muze munaneguza abana ejo mfise voyage Dubai muneguza none uzogaruka gihe ariko abantu benshi novuga yuko abifuza ngiye muri birthday man yandi ngiye muri birthday y'umujama wanje kwe nzomushirika none Dubai ni uzeyemo ibintu byinshi nzomuha amadolari yemenye vyagura kabisa yes bakunza Step Media era kare barabanuka ngo mu boss ngo asama ngo gacha koresha ngo telefone ngo yahuwa we nabaranga ati ndio muratwe twe abanyamerika duse mind data ndashobora kugenda hano nigize umuntu w'umuhimbiri ariko mufuko nifite dollar muze murambaza na sasa je ubugira niyemerere je ngira niyemere guys je unkoresha phone ya 1 million dollars kandi mara nyigiye kingana gute 1 million that is new guys new from States bro OG guys marki Samsung guys ariko gabebi Simple Black usa nikingana ndagitanga ndagiye umwana araguma nsarira I'm change phone suggest no koresha iPhone rest oya na iPhone zenze fankoresheje guys telefone zikoresha imbwa yose rest je nanche nkoresha I don't know wo koresha yiwa this nkoresha the phone this is the fuck dog bro I don't like phone nkoresheje yose mbonanye umuntu ayifise chamena changa tanga kabisa jengo wala jengira nyere ku level basi bangoreye telefone nyine marke Baby Boy yase andika Baby Boy wala ugira udana ama telefone marke Baby Boy oya ni je pomo kuri jeje nyine na karte simu yiwa muhora yo umve karte simu yiki na karte simu zo bijamo hoya okay karte simu is my name okay Baby Boy urumuririmbyi abantu bifuza kumenya ibikorwa by'iwawe umuntu ashaka kubironka biciye kuri platform yo YouTube yo hanje ugiye kwandika Nyemeza by Baby Boy urambona Bad Boy by Baby Boy urambona Never by Baby Boy urambona kandi vuba ngira ndabatsemwe na EP cyangwa ndabaha kapela musike bit kabisa aducishirizeko asi yes Baby Boy agira ducishirizemo abantu mwifuza benshi navuga yuko bava mugira amakenga bava muvuga ati none uri mu Burundi riri uri mu Nyamerika ririmbo wagi ni hugirugo guys mugirugo nagasi ngida ash musikina woga kwe abashemo beat abasoma mwiwe ndazi nivyo byanyu ba drama baze amakopi kandi drama bavuze ko bameze kujya kopi niwe gusa ni benshi Big Fizzo wese baramaye ndirimbo ya uzariya ati numire gusa yewe no kuzanira kai uraba umwaka nayandikiyemo bro nivyo bintu vya mbere mu bintu dupfa nivyo birimo ariko ga Baby Boy bitewe n'amajambo uri kuravuga dupfaya zingene tumuba uratwemeje neza yuko ijya ariyo yakwita bro turekane nivyo bintu nivya kera man to 2026 je busingishaka kandi singene no kumva iryo zina arabizi twende gazi kunzi wa Step Media n'abakunzi biwawe muziki barimo ko ari igikorwa kizoza kitoroshe barimo ko ari igikorwa kije gutwikana ifunika nuvuga yuko ari indirimbo iri kubisha biracika Tel Aviv ya Saudi iyo ndirimbo yo ni au revoir bro Tel Aviv yo ni au revoir yo ni bye guys cyane narekura ni man
bro jende kuye bro ni izina ry'Imana basani bose bace baja kurya ivyo birazwi Imana akiri aheruka aha nihe aheruka kumuha imidugu nihe man for what bro yo ni ndirimbo man urukato ni murumvidi man je barankumbuye ndekure bro ni naho mpamvu je twituje neza yuko isonga iwawe zije gufuta man imiri umuriyoni umwe je kukwiza mu munsi umwe is for me man 1 million umunsi umwe urashobora kumva ko abantu benshi bashobora kwibaza ko ari wa boosting just boosting man this is my talent bro this is my talent bro like I don't know man and you say now to the people describe the shit now man just ngora nkuko like Jendirimba International bro yeah Jendirimba International urumva nshobora kongereranya n'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi man ndabarengeye man bose na Kidumu ndamurengeye man nta muririmbyi ngaha novuga Janelle ubwo indi rap trap let's go yeah English French let's go mfatira hehe man nahantu mfatira na hamwe kabisa ndazo muziki narawize school igitari umuririmbyi nyabaki uririmba utazi no kuvuza igitari no gukompoza music arono barakwandikira abo bose ni banatasha barabako mubwire natasha compose indirimbo wallahi shandaguwa ewana wallahi je shandaguwa basi ewana 10 million kabisa $. Bitewe n'ubuzima abantu bumva ko wakuriyemo bagaca bumva niyo mpano y'uwawe tuvuge ko ari ubuzima wakuriyemo bwatumye wisanga muri iyo mpano y'uwawe project vraiment je nakuze ni imana tani yonzi ko ndayifise wabyisanzemo no school bigeze nyene bijya boro vya school nyene mu ma examen usanga umva bavuze ati yana no munsi tukora examen yo kuririmba nanje yisanga niko ndaririmba kandi kubona ngo ndaririmba abanyeshuri bagenzanje man kubse good sound good voice wayo toririmba man kabisa akusaje nyene muhira baye bashikanye ni komba pezi ibintu nk'ivyo kabisa iyo nindi dose navuga yuko tuzoyaga ku kujenye n'impano y'uwawe tuvuga yuko twe tuje kumenya baby boy igihe kinini yaramaze gusitamubona watubwiye bahora muri vacances yeah man aranze kwera igihugu ni Ruzibe cyangwa ni Gagara aho ni California cyangwa mu Cyongereza British hama Ruziba naho Rose uko niko bavuga abanyamerika patwekane ni basi twekane niyo katitwa Ruziba ari no muduga witwa Ruziba like bayita Royce mu Cyongereza nyene British bro Rose yavuye muri ni Ruziba man mu Kirundi ni Ruziba ko kabisa yeah baby boy nkuko nameje kukubwira akajambo kanyuma turangiza ikiganiro ko rigana cyane twakirekire man na akajambo kanyuma babimbwiriye bro namaze kuvuga amajambo yamaze gukama nyuma ubavuhe message abaririmbyi bageze man finish let's go umujama arashondere mu muhinga man yambugishije force man umuhinga kuri balance ye ninja ndabitomboreye mu bakunzi ba Step Media baby bavuga yuko ariko arihuta jambo kanyuma is finish bro ushamaliza bakupe chakula ukoni baby balance yangira mpinga hafungu miliyoni ingezi miliyoni 20 baje kubivuga bakunzi ba Step Media reka kagaswe kaizagere kini kwenda ubwire kuzuko mugumana natwe kugira ngo muronke ibyiza mukora kuri Step Media kuri maze kugira subscribe merci sana urakoze gutera iteka nk'iki urazi akajambo kanyuma ahubwo ndakiyibutse that's confused bro yumva you speak rider man uravuga sana nka gasuku man tipale komperoke man like really urachanga soma gusana nashimiye abantu zenya abafana banyu yani bagiye gushimira abafana banje yo le fan ndabasavye vraiment ebana follow me nuko mwame mfollowing guys kandi meruka gukora performance ya tante murabitsi n'ubu mseshole event kuri Atrice mu Kinindo so nagomba muze muntera iteka kabisa nkuko musanzwe munkurikira na muntera iteka sa mumbabarira abantu mutumve inuzenye English fresh Kirundi gisaya kincanganya tu sindakirimba sana nkake sa merci sana ngama chimene na manager wanje Mami Day from America diaspora kabisa je utari mu diaspora nshaka kuza muri staff yanje no yes bakunze Step Media baby boy araje kwira muzote kuri show yiwe ngira amabisi zori kwa na bisi man je nshaka kuri za abantu bisi man why ari aho ma voxing those voxing tiri ready kubafana bi wanje man mfana wanje uri abisi abakunzi ba Step Media natwe tuza twayishikiye urumva yuko transport ari zagusa nk'imwe ndababwira making ashobora kumaze kugira subscribe uzuko mubana natwe udutera iteka muri byose nawe siniko tunagira na esprit yo gukora cyane ikimwe ndababwira back in assist afraisa